kw'isi ubusumbasumbane bukomeje kuba bwinshi hagati y'abakenye bakomeza gukena bikomeye cyane ndetse n'abarwizatunga bakomeza gutunga bimwe bidasanzwe. Bo muri Afrika abarwizatunga batatu batuze kw'isi batunze ibirenga miliyoni 650. Imiliyoni 650 muri Afrika ukayiharurira mu biganza by'abantu batatu gusa. Byatangajijwe na raporo nshasha ya OXFAM mu busumbasumbane bw'abantu. Aba bantu meje kuvuga imiliyoni 650 bangana na kimwe ca kabiri c'ababaye kuri uyu mugabane wa Afrika. Ushobora kumva bigutangaje cyane canke bikakubabaza, ariko uko abatunze bakomeza gutunga cyane birumvikana neza yuko n'abakenye ariko igitigiri gikomeza kwiyongera cyane c'abakenye. Raporo ya OXFAM ni umuryango wiyemeje guteza imbere imibereho y'abantu ku isi, yerekana amadeni menshi hamwe n'uburyo bukomeye cyane bwo gukwepa ikori, bigatuma ibihugu byinshi muri Afrika bibura za miliyoni z'amafranga menshi muri Afrika ku isi. Ngo ayo mafaranga Afrika ibura buri mwaka boyashoye mu bigo by'uburezi, ubuvuzi hamwe n'imibereho myiza y'abanyagihugu. Mu gihe igitigiri c'abari munsi y'ubukene, kuvuga yuko abatunzwe n'idolari rimwe buri munsi yagwanutse cyane muri Aziya. Raporo ivuga yuko abasigaye bakenye kubera ibi ari muri Afrika ariho igitigiri ko kiraduga cyane gose. Banki y'isi ivuga yuko 87% by'abakenye cyane gose bazoba bari muri Afrika umwaka w'2030. Ibintu ntibikomeza kugenda gutya. Reka dufate nk'akaroro nk'igihugu ca Eswatini yahoze yitwa Swaziland. Iki gihugu kirimo ubusumbane hagati y'abakenye n'abarwizatunga, ku buryo hari umugwizatunga utunze miliyari 1.5 witwa Nathan Kirsch. Umukozi usanzwe muri resitora z'uyu mugwizatunga ahawe akazi agahembwa umushahara wo hasi gose wa nyuma, byo musaba imyaka 500,700 y'imyaka kugira ngo ashobore kuba yogeze kuri ubwo butunzi, imyaka 5,700,000 y'imyaka kugira ngo ashobore kuba yogera kuri ubwo butunzi. Muri Nigeria ushize hamwe abarwizatunga batanu bo muri ico gihugu ngo burenze ubutunzi bukenewe kugira ngo uce ubukene burundu muri ico gihugu. Muri Nigeria ikindi kintu gikomeza gutindahaza kuri uno mugabane wa Afrika harimo yuko ubutunzi 70% by'abarwizatunga bawo baja kubitsa hakurya y'ibindi bihugu kugira ngo bakomeze kurinda umutekano w'ubutunzi bwabo. Kubw'iyo mpamvu Afrika itakaza miliyaridi 1 w'ikori, kubw'iyo mpamvu itabasha kwakira ahubwo yagiye mu bihugu by'amahanga. Abagore n'abakobwa muri Afrika ibo bibasiye cyane n'ubukene, nabo bugarijwe no kubura ivyibanze nko kuvugwa n'uburezi. Iyi niyo nkuru rero nagomvye kugusangiza mbere yuko ndakubwira urutonde rw'abamiliyardere batanu kw'isi. Ndaguha ikaze muri X-Dash. Nagira ndakwibutsa mbere na mbere yuko banza ugashyira subscribe kugira ngo uzoze urabana natwe mu biganiro tuzaturashikiriza vya buri munsi. Ndaguha ikaze mu kiganiro. Amerika ikomeje kugenda yandikira abantu batandukanye ku isi bakomeje kugira igitigiri c'abarwizatunga benshi ku isi. Amerika yo ubwayo iharurwa mu gitigiri c'abamiliyardere 614 ku rutonde, igahurikirwa n'Ubushinwa bufise 456. Abantu 700 bari ku rutonde rw'abamiliyardere bo mu mwaka uheze mu 2019 ubu ntibagiharurirwa muri ico gitigiri, mu gihe hamaze kwinjiramwo abandi bashasha bagira ku 178 muri uyu mwaka gusa. Gutegura uru rutonde twifashishije ibinyamakuru bitandukanye birimo nka tbsnews.net, Financial Times hamwe na Business Insider. Twifashisha kandi urutonde rugenda hanze ku mpera z'umwaka rw'abantu bagiye binjiza amafranga mu mwaka watanguye. Byinshi muri ibi binyamakuru navyo vyandika inkuru zavyo zisunze inkuru zasohotse muri Forbes magazine ku rutonde rwitwa The Real Time Millionaire List.
n'urutonde rukorwa buri munsi harabwa kumanuka no kuduga mu mitungo y'abarwizatunga uko bagenda bakurikirana kw'isi. Hanyuma yaho rukagenda ruvugurirwa kila minota 5 uko isoko n'imari buri munota riguma riduga rimanuka. Rutonde ubwayo Forbes yagaragaje ukwezi kwa gatatu hari ku itariki ya 18 z'umwaka wa 2020 hagaragajwemo abamiliyardere 229,500 abo bose uteranije amafranga yabo bose bagira igitigi c'amafranga angana na trillions 8 z'amadolari. N'amafranga menshi cyane nshatse kuyahindura mu marundi n'amafranga agoye kugira ushoboye kuba no uvuga igitigiri cayo. N'amafranga menshi cyane wewe ufate gusa yuko ari trillions 8 z'amafranga y'amadolari, ni miliyaridi ibihumbi 8 mu madolari. Nkuko narimejeje kwikubwira, ariko iyo Forbes ihereje gukora uru rutonde icihita ishiraho n'agace gategerezwa kumenyekanisha umunsi kuwundi umutungo wa buri mugwizatunga kitwa real time network track. Iyo rero niyo tugiye kwishingako tubabwira abantu bafise amafranga mu buryo busa nkaho hagabanijwe mu bijanye n'uburyo bwo kwibesha ku bantu bafise amafranga menshi. Mwanya wa gatanu ari nawo dutanguriyeho kuri runo rutonde n'umunyamerika ukiri mutoyi cyane w'imyaka, niwe nyine Facebook nyinshi ifise na WhatsApp. Umugabo yatejwe imbere cyane n'ubuhinga ngurukana bumenyi zimaze kuba umuyoro w'itumatumana ko kw'isi. Isi yikoranirijwe hamwe kubwiwe Mark Zuckerberg. Kuba uyu mugabo afise miliyaridi 100 y'amadolari nivyo bimushira ku mwanya ugira gatanu. Uyu mugabo abaye uwa mbere ukiri muto ageze kuri miliyaridi 100 centi-billionaire. Mark Elliot Zuckerberg yavukiye i White Plains muri New York ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 1984. We na Priscilla Shan bubakanye mu 2012 bafitaniye abana babiri. Zuckerberg aba Paul Alto muri California ni muri Amerika. Igihe atanguza Facebook yiga muri kaminuza muri Harvard hari mu 2004. Yari afise imyaka 19 gusa, yari mutoye. Yayikoze agamije yuko abanyeshuri bigana uburyo bwo guhererekana amafoto ariko n'amazina y'iwabo, maze Facebook nayo mu kwivugurura tangura kwamamara ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane utanguriye mu 2009 no mu 2012. Rwari urubuga rwa mbere rwakoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Mwanya ugira kane hari izina abantu mwenshi mukunze kumva mu matwi yanyu kandi kenshi cyane, Bill Gates. Igihe watanguriye kumva urutonde rw'abantu b'abarwizatunga cyane ku isi, igihe kenshi wagenda wumva uru rutonde, iri zina wagenda uryumva riza ku mwanya wa mbere. Yamaze igihe kinini cyane ari ku mwanya wa mbere kubera yuko uyu mwanya yawukuwemwo mu 2017 awukuwemwo na Jeff Bezos hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa11. Ubu tuvugana mu mpera z'umwaka wa 2020 ari ku mwanya wa kane n'umufungo w'amafranga menshi cyane ngana n'imiliyaridi 19 n'ibice bitatu. Aya mafranga ayakura mu gukora za software zo mu nyabwonko. Aya mafranga ayakora mu gukora mu buhangange za software z'inyabwonko dukoresha. Microsoft yashinzwe mu 1975 yarafatanijwe na Paul Allen yitavye Imana mu 2018. Aya mafranga yiwe aza yiyongera mu yo akura ku bindi bitandukanye. Turetse kuba ari wenyene Microsoft, Bill Gates afatanije hamwe n'umufasha wiwe bashinze ishira hamwe kugira neza bice Bill and Melinda Gates Foundation. Yatanze umufungo wa miliyoni 300 z'amadolari y'amanyamerika mu kugwanya COVID-19, mu kwita ku bayanduye no gupima ndetse no gushaka urukingo rushobora gukiza benshi. Ubwo nawe yagiye yagirizwa yuko ari nyuma yitegwa icoherezo ca COVID-19. Bill Gates ubu afise imyaka 65, aba Medina muri Washington, akaba afise abana batatu.
mwanya ugira gatatu mu bagwizatunga mu bafise amafranga kuri uyu mubumbe w'isi, hari umugabo ukomeje gukora cyane kugira ngo ahindure ubwikorezi haba hano ku isi, abicishije mu gukora imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba zimaze kumenyekana cyane nka Tesla, ndetse hamwe n'izo mu kirere abicishije mu gukora za rokete, abicishije mu mishinga yiwe yitwa SpaceX. Uyu n'uyu na wundi izina mushobora kuba mwarimenye yitwa Elon Musk. Afise imyaka 49, afise abana 7, akaba ari umunyamerika, aba Los Angeles muri California. Afise impamyabushobozi mu gisata ca kabiri ca kaminuza yakuye muri kaminuza yitwa University of Pennsylvania. Elon Musk kuba atunze miliyaridi 132 n'igice kimwe z'amadolari, ivyo bituma aza kuri umwanya wa gatatu mu banyamafranga kuri umubumbe w'isi tubako. Bernard Jean-Etienne Arnault n'umuyobozi mukuru wa company yitwa LVMH Moët Louis Vuitton. Yamenyekanye cyane mu kugira ibidandazwa bifise ubuziranenge bwiharije cyane, vyiganjemwo inzoga zikomeye kandi akanyobwa n'abifise n'ibikoresho vyinshi vy'ubwiza. Kuba uyu munsi Butama Etienne afise miliyaridi 140 nivyo bimushira ku mwanya wa kabiri mu bantu batunze amafranga menshi kurusha abandi ku mubumbe w'isi. Ni nawe munyamahanga utunze cyane kurusha abandi muri ako gace. Aba mu gihugu c'Ubufaransa. Kwezi kwa kane mu 2018 niho yafashe umwanya wa mbere mu bwizatunga mu bantu bakora mu bijanye n'ubwiza n'imideri. Acahita ajabuka company ya Zara mu bwizatunga Omancio Ortega ariyo yariyoboye izindi. Uyo Omancio Ortega nawe n'umubilionnaire afise menshi. Uyu mugabo kandi mu kwezi kwa mbere ku 2020 yafashe umwanya wa mbere gihe gitoyi mu bagwizatunga ba mbere ku isi yose. Yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 1949. Ubu afise imyaka 71, aba Paris mu Bufaransa. Jeff Bezos, uyu mugabo ubu turi kuvugana akomeza kuguma yandikira abandi bose bagwizatunga bari kumwe kuri uyu mubumbe w'isi. Miliyaridi 190 hafi igomba kuba kwangana n'imiliyaridi 200. Muravyumva twageze ku mwanya wa mbere mu batunzi mu bagwizatunga ufise menshi kuruta abandi kuri uyu mubumbe w'isi. Jeff Bezos ariko arihuta cyane ku buryo abasesanguzi mu bijanye n'ubutunzi bagwizatunga bavuga yuko kuba ariwe mugwizatunga wose isi izogira. Umwanya umaranywe igihe kirekire, umwami Mansams yategetse ubwami bwa Mali, imitungo yiwe yababa hafi y'imiliyaridi 400 z'amadolari. Bezos yatanguje ikigo ciwe ca Amazon kimuha amafranga hafi nka yose mu 1995 umutahe muto cyane ugerageje kugereranya nayo afise uyu munsi. Ico gihe yarafise ibihumbi 100 vy'amadolari yatanguje, yayakuye mu mitungo yiwe bwite mu mafranga yo mu muryango iwiwe. Nyuma yo kubona igitigiri cihuse, yagaragaza kwikoreshwa rya internet, yagaragaza mu ishirahamwe ry'ishorama. Ico gihe yarafise imyaka 30 y'amavuko. Uwari umufasha wiwe Mackenzie nawe yaciye amukurikira muri Amazon. Bompi bakaba baramenyaniye muri ico kigo muri iryo shirahamwe ry'ishoramari rya D-Isho bakoreramwo muri New York. Jeff Bezos ubu afise imyaka 56, nubwo mu 2019 yahaye umugore we Mackenzie
kimwe c'ica kane mu mitungo bari bafise igihe bamaze kuvana bahukanye bahanye gatanya. Ntabwo vyamubujije gukomeza ayobora urutonde rw'abantu bafise amafranga menshi muri Amazone, ndetse n'uyu mugore wiwe bavanye vyamushize ku mwanya ugira gatatu wafise amafranga menshi, kubera yuko uharuye muri rusangi mu bantu bose kw'isi Mackenzie ni wa 19 mu bagore bose kw'isi. Kiza ca coronavirus cakomeje gutikiza benshi kw'isi n'impande z'ubuzima bwose. Wewe iki kiza camubereye nk'umugisha, kuko wewe ubutunzi bwiwe bwo kuri internet bungukiye cane mu gusuma no kugurisha mu bantu bari mu rugo bakoresha Amazone ku buryo budasanzwe. Vyabaye ngombwa yuko Amazone itanga akazi gashasha ku bakozi barenga ibihumbi kugira ishobore guhaza abakiriya bayigana ku musi. Mu kwezi kwa kane umutungo wiwe waduze miliyaridi 14 mu mezi 3 gusa. Tanguye gushora imari mu buhinga ngurukanabumenyi kiyaguye. Nawe nyene ikinyamakuru citwa Washington Post, ubutunzi bwa Bezos bwose abukura muri Amazone. Uvuga yashinze mu 1994 tangura kurikoresha mu igurishwa ry'ibitabu ryo kuri murandasi, haje kugeraho yemeza kuryagura kugira atangure kugurisha ibintu vyose ku buhinga ngurukanabumenyi. Tanguye kunguka bidasanzwe. Jeff Bezos mu kwezi kw'indwi kuri mwaka wa 2020 itariki 22 ku munsi umwe gusa ubutunzi bwiwe bwiyongereyeho miliyaridi 13 ku munsi umwe gusa. Ayo mafaranga mu marundi ntabwo nzi ukuntu yakubarira, ni miliyaridi ibihumbi 12 n'amafaranga yungutse ku munsi umwe. Ubutunzi bwiwe isa ku yindi umunota ku wundi hamwe n'irigurishwa ryiwe bigenda biduga ku mwanya kw'isi. Ubu tuvugana amaze kugira umufungo wa miliyaridi 190 zose, bituma aza ku mwanya wa mbere mu bagwizatunga ba mbere kw'isi, kandi akaba yasize intambwe ndende y'abamuri inyuma mu bagwizatunga kw'isi. Hari n'andi mazina ku ruhande aza ku rutonde rw'abagwizatunga bari kw'isi, harimwo nka Warren Buffett ari ku mwanya wa 6, Larry Page aza ku mwanya w'indwi, ama Omasio Ortega ari ku myaka 84 akaba ari ku mwanya w'9. Irindi zina ni zina rimaze kumenyekana cyane riherereye mu buseruko bw'isi, ni Jack Ma, boss wa Alibaba. Ubu ari ku mwanya w'17 mu bagwizatunga bafise amafranga menshi kw'isi. Umugore utunze cyane kw'isi ni Umufaransakazi Françoise Betancourt Menya, afise miliyaridi 71 n'ibice 7 vy'amafaranga y'amadolari. Naho umugwizatunga w'umunyafrika ari hafi kuri runo rutonde ni Al-Haji Aliko Dangote na miliyaridi ziwe 13 z'amadolari. Niwe akomeje kuyobora runo rutonde rwo kuba ari umugwizatunga wa mbere muri Afrika, abimazemwo igihe kinini cyane gose. Ndashimiye mwese mwabanye natubwira ku musozo wa kino kiganiro. Ndanabibutsa yuko kandi mwashobora kandi mugashonda subscribe kugira ngo muze mubashe kuba abambere kubona ikiganiro tuzashikiriza gikurikira. Murakoze.